Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru agiye atandukanye ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka mu bisata bigiye bitandukanye cyane cyane igisata ca politike ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Alain Diomede Nzeyimana turaza kumugarukako. Uyu mugabo yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe itumatumanako ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru ngo yoba yatanze imihoho. Icatumye atanga imihoho mu mabanga yiwe tukaza kugaruka ku buryo burambuye mw'idonido yano makuru. Tubibutsa kandi ko Alain Diomede Nzeyimana yabaye umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu, akaba ari naho nyuma yaje kugenwa kuba umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutumatumanako ubushikiranganje mu vyo bijejwe harimwo itumatumanako. Nako kandi mu makuru arabana n'agateka kazina muntu tuza kugaruka ku butumwa buhejeje gushirwa ahabona buvuye mu ntara ya Bururi aho inyankamugayo Focus ni y'ubuntu ngo yoba yanyurujwe, gakaba yajanywe n'imodoka kamyonete Toyota double cabine ifise ibyo bitabona. Iyo modoka ngo yarimwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi ngo nka bamwe bahora bagendanira Colonel Desire Uwamahoro nk'uko bivugwa n'ababibonye. Turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye muri ano makuru ntuze gucikanwa. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Ni Umuhuza TV nkuhaye kaze aho uba uherereye hose ukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nkuko nari mpejeje kubabwira, reka ano makuru yacu tuyatangurire kuri Alain Diomede Nzeyimana kuri ubu yoba yatanze imihoho. Alain Diomede Nzeyimana yarabaye umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu aza gusubirizwa muri ayo mabanga. Ico gihe akaba yarasubirijwe uwo bita Gatoni Rosine Girene. Alain Diomede Nzeyimana yaramaze amezi 5 gusa hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ayo mabanga akaba yarayajejwe kuva ku igenekerezo y'indwi ukwezi kw'indwi umwaka w'2022 imbere yaho ku igenekerezo ya 20 imbere yaho ku igenekerezo ya 6 ntwarante umwaka w'2017 yari yagenywe kuba icegera c'umuvugizi yarahari ico gihe. Umukuru w'igihugu niwe yasohoye urwandiko rugena Rosine Girene Gatoni, akaba ari nawe urwo rwandiko rukaba rwarasohotse ku igenekerezo ya 31 Kigarama uyu mwaka w'2020 umwaka uheze w'2022. Inyuma rero yo gusubirizwa muri ayo mabanga, Alain Diomede Nzeyimana yaciye akezo wamukoreye mu ngata ati ndakeje Gatoni Rosine Girene yankuriye mu ngata. Akaba kandi yarabandanije anashimira umugambwe CNDD FDD wamwizeye umurungika mu mabanga agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero Alain Diomede Nzeyimana yatanze imihoho mu yandi mabanga yari yarajejwe, akaba yahora ari umuyobozi mukuru ajejwe itumatumanako ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru kuri ubu yaba yatanze imihoho. Alain Diomede Nzeyimana yatanze imihoho ngo inyuma yaho hagiriye habona ubutumwa bwo kuri WhatsApp harimo ibyago bagiraniye ngo n'umukobwa vyaboneka ko bari bafitaniye ubugenzi. Akaba uwo mutegetsi ngo vyoba vyamuteye isoni kuba ubwo butumwa bwagiye habona, kandi naco catumye atanga imihoho. Akaba hari nandi makuru kandi tutokwemeza neza avuga ko yoba aza kuza kuba ageze mu gihugu c'Ubwongereza. Iyo niyo mpamvu rero duhejeje kuronka yatumye Alain Diomede Nzeyimana atanga imihoho mu mabanga yiwe aho yari umuyobozi mukuru ajejwe itumatumanako ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo itumatumanako. Tubibutse kandi ko uyu yoba yarabaye n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
imbere yo kugenywa muri aya mabanga yoba yatanzemwo imihoho. Mu yandi makuru kandi nabwiye ko tuza kubabwira kuyarabana n'agateka kazina muntu, aho kuri ubu inyankamugayo Focus Niyubuntu ngo yoba yanyurujwe, abiwe bakaba bariko baratabaza. Uyu Focus Niyubuntu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri ku mutumba Buhinga, zone Munini, komine Bururi ho mu ntara ya Bururi. Akora akazi ko kumwa umushatsi k'umugwa mukuru w'intara ya Bururi. Focus arubatse kandi n'umuvyeyi w'abana babiri. Mu bijanye na politike, Focus Niyubuntu yari icegera c'utwara umugambwe SNL muri zone Munini, abiwe rero bakaba bibaza ko ari naco yoba yazize. Ese inyuruzwa ryiwe ryoba ryagenze gute? Nk'uko bitangwa n'abamutabarije, kuwa kabiri uheze igenekerezo ya 2023 Rusamba uyu mwaka wa 2023, Focus Niyubuntu yari mu kabare bita kwa Ruhene ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Noneho haza abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe kandi batamenyerewe i Bururi, bashika babaza bati turangira umuntu amwa neza yitwa Focus. Baraberetse Focus nabo baca bamusaba ko yobamwa. Focus yarabamoye ahejeje baca baragenda. Focus asubira mu kabare kwa Ruhene kwivuna akanyota. Haciye akanya babagabo babiri baragarutse bahamagara Focus Niyubuntu, haca haza imodoka camionette double cabine ifise ibiyo bitabona, baca baramwuriza. Iyo modoka ngo yarimwo abandi bambaye impuzu z'igipolisi, bamwe bahora bagendanira Colonel Desire Uwamahoro, niko bivugwa n'ababibonye. Focus ico gihe ngo yaravugije induru, baca bamufatira ko inkoho ngo turakurasa, niko gutekereza ca arinjira mu modoka. Aho hakaba hari isaha 11 z'umugoroba. Ababonye imodoka bavuze ko ariyo mwiperereza i Bujumbura. Kuva ubwo nta gakuru ka Focus Niyubuntu, abiwe baramurondeye mu busho bw'Ibururi barabura, basaba ko wabo atogirirwa nabi kandi nimba hari ico yagirizwa ko yojanwa imbere y'ubutungane, ariko hatabayeho ihonyangwa canke se guhonyora agateka kazina muntu. Ni nako kandi bivanye na vyinshi mu bikorwa vyatangajwe n'umushikiranganje Martin Niteretse ko ari abitira inzego z'umutekano nk'igipolisi n'iperereza mu kunyuruza abanyagihugu bagiye basanzwe, ari nabwo yasora itangazo ko atamodoka yemerewe kurengana mw'ibarabara ifise ibiyo bitabona kuva ku igenekerezo ya 29 Rusama uyu mwaka w'2023. Mu yandi makuru kandi tukiri ku gateka kazina muntu, inyuma y'akamo katewe n'umuryango wa Karaveri Ndayikengurukiye bavuga ko yabuzwe irengero ryiwe kuva ku wa mbere, inyuma y'umutaga Karaveri nawe yarabonetse ku wa gatatu mw'ijoro. Hari uwatangaje ko yoba yashitse aho asanzwe aba mw'ijoro atavuga, ngo haraciye iminsi hari abaza baraburwa irengero, iyo bigiye habona bagaca baboneka umengo bameze nk'abahahamutse, kenshi bagataha badashaka ko ivyabo bisubira kuvugwa. Uwaraye agize ico ashikirije yagize ati ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe, yagize ati mwarakoze gutabariza umwe Karaveri Ndayikengurukiye, bamunyuruje bahavuye bamurekura mw'ijoro kwitanganyika, ngo yashitse aho aba hafi isaha 7 z'ijoro ejo, ngo n'ubu ntavuga muhezagirwe. Undi nawe yaraye agereranije ko yashitse imbere gato y'isaha 6 z'ijoro. Ibi ni ibintu biguma bishikira abatari bake, birakwiriye gutohozwa. Muri no minsi ngo unyurujwe aratorwa mw'iperereza mbere akanarekurwa iyo bimenyekanye, canke naho abantu batazwi bakamuterera mu kibanza runaka ameze nk'utagira ubwenge bukwiye. Ngo benshi rero barakorerwa ibikorwa vyo kuborezwa igufa. Uwari watanze ubutumwa bwo kumutabariza yari yagize ati
yari yagize ati yitwa Karaveri Ndayikengurukiye avuka ku mutumba Rushemeza muri komine Bururi ho mu ntara ya Bururi, ni mwene Izake Bikikiri na Goderive Nijimbere, asanzwe adandaza ibishweka mu isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Abiwe rero bakaba bari bavuga ko batazi irengero ryiwe kuva ku wa mbere igenekerezo ya 22 Rusama mu mwaka wa 2023. Abanyuma bamubonye ngo bamubonye mu Buyenzi isaha 7 n'igice z'umurango. Ngibi rero ivyari vyatangajwe n'uwari washize ahabona ubutumwa bwo gutabariza Karaveri Ndayikengurukiye nawe ngo yaraye abonetse, ariko kuri ubu atagishobora kuvuga n'ivyo bavyaramushikiye. Ndayikengurukiye rero we tubanye muri ano makuru ragizwe ko muri kano kanya fyonda canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe aho bo baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo iriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV muheza gibwiye mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.